uramusorose intebe mu nama nshinga amateka nabonye abantu batari bake ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati twari dukeneye umuntu nka Mukombozi mu nama nshinga amateka uwo bamaririki icyambere na mbere nuko ndashima Imana ko yarampaye ubushobozi bwo gushobora kubona ikibazo kuko ubwo n'ubushobozi benshi tufise bwo kibona ariko no kubona ni nyinshi yari hakwiye icyo nacyo si cya bose ari umuntu abona gusa ikibazo ntabunyishu ariko bariho n'ababona ni nyinshi ariko naho bakananirwa kurinda kukivuga icyo nacyo ikindi benshi niyo mpamvu usanga abarundi benshi n'abarapera ariko barapira mu mitima ariko barapira mu mitima so icyo mbere ni icyo yuko kubona ikibazo nkabona inyishu yacyo yari ikwiye kandi nkayivugira aho bafatira inyishu bafatira ingingo icyo ikindi nacyo kuba nshobora no kukivuga icyo nacyo n'ikindi hanyuma ikindi nacyo nuko mfise kandi ari cyo gikuru cyane nuko mfise urukundo ku Burundi nuko nzi neza ari ibintu abantu benshi bakora kubera ari ibibazo batibaza umaze kwibaza yuko Uburundi nicyo gihugu cyonyene ndakibuze cyangwa kiyangaye n'ahandi hantu Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose. Reka tubaramutse bakunzi ba televiziyo yacu nkuko mubibona imbere za kamera turi kumwe na Nzeyimana Thomas abenshi baramuzi nka Mukombozi Lucifer n'umuririmbyi kandi kubwanja aririmba gospel kuko n'ubutumwa bwiza rero ku batari bakamaze imisi bamukwana ku mbuga ziwe barabonye ko yaranditse ati ako rero yemerewe n'umugujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora seni ako rero azokwitoza mu kibanza nk'uwigenga mu kibanza rero cy'umushinga amateka mu ntara ya Bujumbura niwe turi kumwe Mukombozi Nzeyimana Thomas turakora mukije mwiriwe neza Malengo TV meze neza neza kabisa ndashima bwana na pole sana heretse kubura umuvyeyi papa pole sana kabisa so rero twikuganira bitari bikena cyane ndiza guhagarara cyane ku muziki tumwa duhagarare cyane mu bikorwa tuvuyemo ko aha turi muri Royal Palace rero seni yariko iraba proposal kirabereka igicapu cikarata itoro kuzo bimeze nabonye wanaje n'ikibazo uravuga ati ndakeneye ko muzonshirirako alias Mukombozi naza ko tuza kubigaruka Nzeyimana Thomas na Mukombozi batandukaniye kuki Nzeyimana Thomas niwe Mukombozi nyene vuga gusa Nzeyimana Thomas ni izina nawe n'abavyeyi sari nibari bazi nicyo nzoba ariko Mukombozi ni izina nawe nicyo nzoba petite cyangwa nicyo nabaye kubera ni izina nawe n'umuntu bivaye nicyo namukoreye muri icyo gihe so yafise icyo rivuga kandi niryo zina n'abanyagihugu benshi bazi cyane kandi Mukombozi naye nyine ikaba ifite n'insiguro nziza ikaba harimo gucyungura kandi nanjye niyemeje nyine gucyungura kwanza n'ubwako bw'u Burundi cyangwa uvuye ko Mukombozi ari kwakundi nyine no gucyungura nyine ibyibagiwe peut-être cyangwa ibihari kugira ngo tubishire mu mucyo urenze natangwe mvuga ati usanzwe uri indimbo za gospel nahagaze ku butumwa bwiza ku ndirimbo wagira rimba kuva utangura zo guhanura za politike na cyane ku buzima bw'igihugu ariko kuri incuro mwana matora ya 2025 wahisemo kwitoza mu kibanza cy'uwigenga nk'umushinga amateka icyumviro cyo kwitoza cyavuye he ivyumviro haje naje nyene Imana ifise ukuntu ikora ibintu biza nk'isosi agatunguru agatomata agaki so narabura n'abantu je nta n'icyumviro kwenda ari mfise gusa nibuka igihe kimwe hari umupoliticien bari mu migambwe nyene iri mu matora niwe yigize kunyandikira ambwira ko naronde numero zawe nari nkeneye uko uzoza kwitoza
abikiye mu mugambwe wacu jewe cyumviro kiraza ariko ndamubwitiye ya kwagenda kumasaba Imana ko nzo umuhuzo w'abarundi kino saba Imana ko umuhuzo w'abarundi sadiri ibatandukanya byose ni itandukanye nabyo kandi naje gusanga mu Burundi bwa mbere abantu bari bafise ibibazo twakiyemo byari ibibazo by'amoko ukuntu umuntu Imana yamuremye n'ubugugu burenze ko yana amazuru dufise n'abashinwa barayafise n'abazungu ariko ni bazinanye mu moko nkuko hanyuma biba bimaze kuhava haciye haza iby'ibigambwe n'indeta nayo nyene ifise ibibazo nkabijya va gusa bitandukaniye iby'amoko n'umwana ari mu nda baramwica kwa bazi ko azovukana ubwoko bw'abavyeyi biwe ariko iby'amatora habaye ikibazo iby'imigambwe habaye ikibazo aba concerne ni bamwe babirimwo papa umusore abirimwo ariko umwana bimushikira cyane swati bimushikira habaye akaduruvani gakomakomeye sanje navuga uti no imigambwe ndavuga uti kimve kiwe ni cyiza ariko uvuga uti oya agene bishoboka nanamusiguriye navuga uti nibishoboka kubera ko jembo numengo n'imigambwe ubu nicyo kintu gisigaye gitandukanya abantu umuntu ari tayari afuma akazi ikigugu basangiye umugambwe kurusha icyabwenge badasangiye umugambwe kandi twe dushaka Burundi ababishoboye abari babijyamo cyo gutira yasinojyamo hanyuma nice ukunda bona mu Facebook mukombozi eba we kwitoza wewe ubona kujya abantu sasa ariko ndavuga uti yabi nibishobisho sinobijyamo badaya acahaza umuntu aranyandikira arambwira uti bana gindi ko ndondera umuntu yo kwitoza kweri we nujya kwitoza ko bajene benshi ngenda bahanura bitoze bace bagira ubwo ngo ushaka kutwicisha nguti jya bimbwiye uguti bana jewe kweri ibyo kwitoza turondera abajene bojayo basi turondera bari mu migambwe bitoze basi muri yo nzira nyene biyemejemwo babandanye turondere umujene yo ndavuga uteka mvugana n'abajene nagageza kuvugana n'abajene bari mu migambwe itandukanye abo tuzinanye barambwira uti bana kiragoye kubera ukuntu gipanze amazina kugira ngo bashize izina ryabo imbere bivana n'intererano utanga mu mugambwe kandi twebwe ntamera tuba dufise muri ico gihe bitugohera ngaho njye sa muri ico gihe nta mujene numwe twiteze kwikozo kwitoza 2025 guteka kagenda bijyemo na decision nayifashe mu kanyuma sana nayifashe mu kanyuma namuguti sasa wewe mugabo we wampaye icyumviro wari kuvuga ngo urondeye umuntu yo kwitoza jenge nitoze kwa nabuze umujene none tonto uzo dufashanye hatkeneye 2 million naye dufashanya ngwite banapoa nta kibazo tuzofashanya ariko gihe kigeze nawe nambwite bana amera bunayabuza amaze kurondera ipapuro byose bikenewe gitibintu by'amera biko birangwa avuga ati none tonto ko wanteye inyota je negeza kubijyamo ko ndabona yuko na kare abajene bo mu Burundi umuntu atanguye benshi bazoza kubera twe turabajene naho turirimba muziki uhanura gospel wavuze ariko ko yaduhagaza ahantu bafata yuko ari ahantu haba abantu babandi barumogi indaya twaho duhagaze muziki ni monde abantu batujija cyane n'umuti none je ngiyemo hari abajene benshi bazoza bakagutina n'ujya mu bire burya nyine musani yagiye mureka natwe dufise amadoktora n'amaki kandi afise amashuri anga 13 gusa twe dufise amadoktora benshi bazoza 2030 cyo guteka jewe njemo ndabigisata cyugwaruka ndabona yuko ari icyo mengo bari kumira sinze ko bakumigwa baba bakumigwa ariko nabonye naraho bikumira kubera ba independent barekuriwe nibisaba umugambo sinje ngiteka mfata ingingo nje mu bandi ko n'Imana iramfasha icyo gihe nakende na conseiller imfasha n'uburyo cyo guteka je ngende kwiyandikisha yapo icyumviro cyavuye ngaho wewe mu ndirimbo uririmba nkuko nako navuga mu gutuma muri message batanga ntaho nibaza ko atawuzo bitaniye n'ubutumwa uzoshikiriza niwaronka intebe mu namashinga amateka cyane ko n'ubutumwa n'ubundi bwaragenda kubera ko ubise mu kuvuga ati kubera ikinoja mu namashinga amateka ni kubera ko nasanze narije ubutumwa ko twarabona feedback si twarabona mu marongozi icyo bakuvugago yego isase uzi ikintu kimwe nasanze ko muziki wacu abawukunda benshi n'abantu bafise ubuzima uri hasi ukuntu kenshi nabo nyene baronse ubundi buzi nimba isatana cyabingiramwe kenshi bacha batwibagira hari n'abadukunda bakenya bamaze gutunga bacha barapotera so hari n'abantu nsanga yuko ubutumwa turabutanga ariko bajya abantu bafata ingingo barawusuzugura cyane ubutumwa bwacu kandi hari nibyo tubigisha
bakavyumvira iwacu bakajya bakabikora, ariko kugira ngo avuge kujya muririmbyi niwe yanyanspire abantu umengo yo bari inspire n'umubandi. Par exemple je narigeze hari mu 2015 naso indirimbo yitwa Papa Nzeyimana na ndi hanze y'igihugu, niyo ndirimbo yanjye mbere nakoze ndi hanze y'igihugu. Nkoze indirimbo Papa Nzeyimana ndiko ndavuga ibintu yuko ivyegera by'umukuru w'igihugu bibiri n'ukuntu Burundi bwikeneye, mbona umengo nisesagura none umuntu tuzomuha akazi tumubwire icegera kubera gusiza urugiwe na dépense nyinshi kandi so ndashima Imana baadaye byarakuweho ubu icegera ni kimwe nk'igihugu. So ari igihe usanga hari ibyo tuvuga tukabenspira ariko ugasanga ntibashobora kuvuga uti kajya kajene karagize icyo kavuze kijya gihe. So kubera ari uko ncamuga no ni byiza petete ko tuvugira hanze y'ikibuga dufatwa yuko tugo turakoma induru, ariko umuntu avugiye hajye nyene indani bazodutahura kubera ko bazoba bari oblige kunyumva kandi munyamashinga amateka bari oblige kunyumva kucyumvira ntanze, ariko ndi mu muziki ntibari oblige. So ncavuga cyeka ngende hajya ahantu yashaka kuvuga ijambo rigashika. Kubera iki umushinga amateka atari umukuru w'igihugu kutarindiye amatora ya muri 2027 witoze nkwigenga mu kwanza cy'umukuru w'igihugu? Kubera ko iyo umukuru w'igihugu nurundi rwego sivyo, si uko ngo byo tugora kujyamwo, ariko politike dufise kubera ko na president twara arakunda cyane gushyira imbere urwaruka, bisigura yuko nko gututegura yuko bana muzoje muri ibi nawe ni muze muba participa soje wemeze nk'umvisa kamo reka njemo, hanyuma kubera ajya ntiwafatira ingingo ajya n'umukuru w'igihugu ari ingingo yofate n'amashinga amateka itayemeje niba yemewe. Nonabona siza kumbe niho hari umutumba niho hari estoma musanzwe ushinga amateka umukuru w'igihugu n'umutwe uyu mwana w'umuntu wako atwigisha ngo la tete retro imba bitatwigizo nisanzwe umukuru w'igihugu n'umutwe, ariko ngaha parlement niyo munda sasa sadi umunda atari neza n'umutwe ni wiyumvira so ninakujya udashonje n'umutwe nshobora kwiyumvira iterambere wiyumvira injya sasa umutwe uri estoma iri sawa n'ibindi byose cyo bigenda sawa. Sasa niyo mpamvu navuze ko neza kwanza hajye niyo bafatira ingingo, kubera hajye niho bafatira n'ingingo zo gwaruka z'abatama ziki cyo gutino reka nje hajya niho heza. Hanyuma aho handi reka tubarekere kwanza bariho, ahubwo turabe mbega ibitayiko biragenda neza ni kubera umutumba ahamunda muri estoma hajegajega cyanke mbe tuhakomeje n'umutwe uzogenda gute turabe niho usanzwe uvuka mu ntara ya Makamba ubu azoba ari Burunga mugabo witoje mu ntara ya Bujumbura kubera iki Bujumbura? Icyambe na mbe nuko Bujumbura niho kwanza icyambe nashaka ndabakuremo abantu ibintu byo mu bwonko, kubera hageze mu guterera igihugu nibisaba kurabaho navukiye, kubera aho navukiye si shwa yanjye ni shwa y'abavyeyi nacyo naterereye na kimwe kugira ngo ndahavukire Nyanzarake, ariko kuba Nyanzarake iri mu Burundi bisigura yuko aho ndi hose shobora gushikiza icyumviro gifasha Burundi, kandi kindi nacyo icyumviro cyanjye je sinogironkere Bujumbura hanyuma nje ndakibiza icyuya ndakidugana imisozi y'Imakamba za Rukonwe ari gihe cyo shikayo cyarushe ugasanga gutojija ko bari neza. Sasa bivanye icyambe na mbere ni byiza ko witoreza ahantu wabayeho cyane uzinabenegihugu uzi n'ibibazo bihari. So jewe kuva mvuye mu Nyanzarake sinigiye ndahicaraho cyane. Nyanzarake naravukiye ariko nahunze mfise imyaka 5, hanyuma ngaruka deminef nahakiye nje kwiga Bujumbura kuva icyo gihe ngenda gutembera, kandi wabona akazi kacu k'umuziki kwaje musana ari kwigira Nyanzarake, ariko kuba nabona impano y'umuziki nkabona n'amastudio ari Bujumbura ngace ndaba no muri Bibiliya Yesu yavuze ngo zo usange mu bisagara cyogutega jembe nafati ya mbere nabona je na lift cyangwa tijewe reka shiki Bujumbura so kubera Bujumbura ariho nzi ibibazo bihari
niho nabaye niho nakuriye kandi ikindi nacyo Bujumbura niho nagize n'ibibazo byo gupanga je natanguye gupanga ndi Bujumbura no mu nkambi je sinapanga y'umutabira sinapanga Nyanza yake sinapanga stadiri Bujumbura niho nzi ikibazo cy'umupangayi bisigura yuko niho nshobora gusigura byinshi nanabayemwo kubera niho nashoboye kwirirwa n'inzara nkasonza n'inzara uko n'indirimbo nakoze nayikoze mfise nk'umunsi umwe n'intusu ntafunguye so ibyo byose nahi Bujumbura kumbe aho ikibazo cyawe kiri niho ari nyishu yawe kubera ko ibibazo byanje je naronse mu buzima byinshi byaherenga niho ari nyishu zanje yawe. Yes, uburongozi si coroshe nokongera ko kubwa Bujumbura ni kubera intumbero yari ya jeunesse kubera urabona habaye n'ibibazo abajene mu Bujumbura nibo bakunda kuba mu ya mbere kubera binspira abandi bajene iyo mitumba umutumba wose uri ngaha mu gihugu Bujumbura yafise umujene yavuye niho cyase gufasha igihugu mu gisata cy'ugwaruka impera ngaha kubera abandabashizemo virisi nziza bisigura yuko na hariya imbuto zoba nziza kandi ikindi nacyo habatahuye yuko atari Burundi bwejo kubera benshi usanga bafise n'abana ukiyumvira abana babazo Burundi bwijya hejo mugihe hanino reka abanyene abampere ngaha niyo jiza. Yes, ariko ndavuga ati uburongozi si coroshe nivyo umushinga amateka serukira bene gihugu kuba ibibazo binabiriye umuntu wavuze ko ufise amashuri 13 nkuko mbana ndabivuga nkuko uburongozi hari coroshe mbega Mkombozi Nzeyimana Toma hari ikintu kijanye n'uburongozi yoba yaraciyemo yarize kubyo giza kugarantisa abantu turetse ivyumviro mwavuga ati kuko apari y'ivyumviro guserukira abantu aco ni sisi coroshe. Sasa uburongozi icyambe na mbere ni zamashuri kubera ni nkayiragira umurongozi wayo ziba zize hehe ni ntare zirafise umurongozi kandi abaho umwami afata decision fegira n'ubwami nabyo yize ariko jewe kwanza igipimo cy'umurongozi wa mbere ntangura kumuraba umubiri wiwe kubera umubiri urafise nawe nyene ministeri ukuboko kurafise ministeri yo gukorako amaso afise ministeri yo kubona umuntu nawe nyene afise ministeri yo kwinjiza no gusohora so izi ministeri kwanza tarazikontrola izi amaguru yawe avuye muhira ya magenda he hari umuntu amaguru yiwe avuye muhira agenda kwiba sigura yuko uyu hariyo ministeri yamunaniye kujera none hari umuntu munwa wiwe ukora gucanisha abantu bisigura yuko umuntu waramunaniye kujera baramunaniye kurongora umunwa wiwe sasa umuntu ashoboye kuba afise ubushobozi bwo kushobora kurongora kamere yiwe n'ibindi azobirongora kubera ko ari n'abantu benshi bize niki ariko kamere y'umubiri niyo yabananiye n'abaturongora kuva kera gushika ubu benshi s'abantu usanga afite n'amahindoktora n'amaki ariko estoma yabananiye kurongora hamwe nyine ashobora no kuyiba kugira ngo akorere inda yiwe akibagira Burundi uko sasa kubera ibyo byose ndabizi kandi ndashima Imana ko nashoboye kubirongora je nibaza yuko atakigoye kubera ibibazo kumenya ibibazo biri mu gihugu cyangwa n'inyishu Imana irakubonekereza ariko kubona ikibazo nibisaba gusenga nibisaba amashuri menshi ibibazo biraboneka inyishu ahubwo ni ikeneye meditation kumva Imana ikikubwiye kugira ngo wishura abantu sananje namanda yumviriza cyane kandi n'umuziki wanje nibaza yuko nashoboye kurongora kubera ko ni mu artiste bakoze rap mu bihe babigoye kandi umuziki wa rap ari umuziki apare y'ama reaction bumvise indirimbo zacu ariko na environnement nta muri je twari dufise umuraperi yavuga ukuri ko abanyagihugu kwavuga utige cy'abacyanco twari dufise uyu cyangiye cy'abakidumu twari dufise uyu benshi twafoneka ko dukora rap iyo muri quartier so nacyo nyene cyaratumye kwanza ngira rap ishobora gutuma n'umupasteur avuga ko ebana jewe kwenda umupasteur jewe ndumushehe ariko indirimbo zujya mu nkungu nazumviriza jewe ndumuntu yize mu university je nagenda nkamagagwa abantu banditse ko bijya byo kwandika igitabo wagira heze bandika kuri jewe ukunandika bakantumya mu university yo gusigurira ni ibintu byashise gake so nimba ibyo byose nashoboye kurongora imitima y'aba university bakumva neza yuko bashobora kwandika igitabo bakoresheje mu izina ryanjye Nzeyimana Toma cyangwa inspiration zanje abigisha babo abatize nabize bisigura kandi bose ndabajera bose nkasohora indirimbo ikabaryohera
n'abatize n'abize bakumva neza yuko yatuvugiye ni bwa burongozi bundimo kandi nizeye ko nzobishika ko ya yes uramutse urose intebe mu nama nshinga amateka nabonye abantu batari bake ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ati twari dukeneye umuntu nka Mukombozi mu nama nshinga amateka uwo bamaririki ya icyambe na mbere nuko ndashima Imana ko yarampaye ubushobozi bwo gushobora kubona ikibazo kuko ubwo n'ubushobozi benshi tufise bwo kibona ariko no kubona n'inyishu yari hakwiye icyo nacyo si cya bose ari umuntu abona gusa ikibazo ntabwo inyishu ariko bariho n'ababona n'inyishu ariko naho bakananirwa kurinda kukivuga icyo nacyo ikindi benshi niyo mpamvu usanga abarundi benshi n'abarapera ariko barapira mu mitima ariko barapira mu mitima so icyo mbere ni icyo yuko kubona ikibazo nkabona inyishu yacyo yari ikwiye kandi nkayivugira aho bafatira inyishu bafatira ingingo icyo ikindi nacyo kuba nshobora no kukivuga icyo nacyo n'ikindi hanyuma ikindi nacyo nuko mfise kandi ari cyo gikuru cyane nuko mfise urukundo ku Burundi nuko nzi neza ari ibintu abantu benshi bakora kubera ari ibibazo batibaza umaze kwibaza yuko Uburundi nicyo gihugu cyonyene ndakibuze cyangwa kiyangaye n'ahandi hantu bagira amahoro atari mu Burundi icyo cyonyene uteza kugira amahoro cyane ikindi nacyo ukabuzi yuko mu Burundi niyo buraro bwanje aho n'umwana wanje naho zoba petite namubyari mu mahanga ashyitse mu Burundi ubundi buramwakira n'amaboko yose icyo ikindi nacyo nukumenya yuko Uburundi niho hantu honyene uzogirira ijambo rikagenda rigashika muri nosi umaze kubona ibintu nk'ivyo uravuga uti sasa ni nk'ijisho nageza kuri cyungera no kurigwanira kugira ngo nirikogwe ko kubera niryo rimfasha no kumenya aho ngiye niwo mucyo sasa muri icyo gihe ibyo byonyene biratuma ngira icyizere kandi nkagiha n'abandi yuko hari icyo nzofasha kandi gikomeye cyane nuko kandi ikindi nacyo natahuye ko itegeko ryose riteza kugira umuhabara w'itegeko umuhabara w'itegeko n'uwahe numwe wo kuvuga ko arenga ku bintu n'amategeko ariko biremewe par exemple imodoka zacu zigendera muri côté droite wigendera mu kujyo mu buryo ariko ambulance iremewe guca ku bintu n'amategeko kandi biremewe rashobora guca gauche kagira icyo ariko biremewe sasa kubera nzi yuko nkuko aho n'amategeko amwe nk'ubu turimo par exemple umuntu afise ibido ry'igitora itegeko nirimwemerera kugendana ibido ry'igitora cyangwa kibuni ariko nashaka kuvuga uti bivanye n'ibihe turimo dukoresha umuhabara w'itegeko kubera ari igihe umuntu akeneye kujya mu bitaro bikagorana ko ashika n'utumure kafe c'est-à-dire umuhabara w'itegeko aba represent Imana c'est-à-dire yuko twashizeho amategeko yuko umuntu kwinjira mu biro cyangwa kubonana na muganga niwazindutse niwakwiye kubonana na muganga ariko hari ubushitsi yatevye kandi araremvye muri icyo gihe dukoresha umuhabara w'itegeko tugaca ku bintu n'amategeko sasa tumaze gutahura ibyo abarundi benshi tuzogira amahoro kandi bizofasha na benshi nk'ubara abantu benshi bari mu gasho hari n'imakamba mperuka guhamba abantu babiri umwe barashe afise ibido y'igitoro benshi bamurasa ari ku moto uwundi nawe bafashe amabido yiwe aritaba Imana bivanye n'umutima gukanguka ya Nyanzarake so kumbe iyo twicara hamwe tukavuga uti sasa ubu turakeneye gukoresha umuhabara w'itegeko kubera ko umwana wawe agiye gufungura ku mubanyi wewe utasumye uko umubyeyi yihanganira inzara cyo kimwe n'umwana iyo uri novuga yuko n'imiburiburi n'umubyeyi ukuntu twabigana twakuyemo ubwo buzima wakivuga uti we ushitse hariya ntuvuge menshi ntuvuge ko papa atasumye mwafasha n'akazi mpaka amasaha yo kujya shike ariko ntusarishe so ibyo byose tukamenya umuhabara w'itegeko ko ari igihe akenegwa barashaka kugana example je ndiko ndarabasha cyane ibintu jeunesse
ikunda kugira ibibazo yavyo. Nk'ubu abamotari benshi n'abajene, abakonvoyera bakina n'imodoka privé abazitwara benshi n'abajene ni bashoferi n'abatwara abategetsi benshi tubihomberamwo, abajene barabihomberamwo, ari afata decision ikomeye kugira ngo bandanye afungura kandi afite n'inshingano nyinshi, nyina aramuraba ariko n'umwana yavyaye nawe nyina akamuraba. C'est-à-dire uyategeza kwiruka cyane ukakiraba. Par exemple hari ikindi nacyo nko mu mategeko hariho ikintu bita trial. Trial ariyo trial of rights of what of rules. Ushobora gutanga itegeko par exemple, itegeko ryose bakagutera nko tugire essai y'itegeko. Ibi ni ibintu si politique, si iki ni ibintu mu gihugu kiba gikenewe. Nk'ubu urabona nk'itegeko twafashe itegeko yuko amamoto n'amabajaji nakwiye kujya mwibarabara hari aho agera, ariko sasa ugasanga nibyo bikonsoma duke ikadeplace abantu benshi. Dufite ikibazo cy'igitoro kumbe gwa bajaji icyo bwari gufasha bivanye n'igihe turi muri ve decision ni nziza, ariko bivanye n'igihe twari turimo cyangwa kuvuga uti reka dukoreshe rules trial, tukavuga uti bana reka tugerageze nka 3 mois cyangwa 6 mois atabajaji atamoto turabe ingaruka zihari, hanyuma tubonye yuko atakibazo itegeko rifatwa, ariko tubonye yuko bivanye na environnement cyangwa na saison ibihe n'ahantu reka turikureho. Ibyo byose ni ibintu bikenewe cyane. Rero Victor dufite ibibazo ariko nicyo tubibazo ku bandi kandi bari kubagerageza gukemura icyo kibazo. So iyo byose ni ibintu nibaza yuko Burundi ushobora kungukako n'abarundi bashobora kungukako ntihagire utakunyikomo leta na leta igabasiguza, c'est-à-dire hakaba ari ubucuti kameme hagati y'umunyagihugu na leta. Yes, sabarimvyi bose batweruka kuvuga ati turakeneye kuja mu nshingano za leta. Nibaza ko atari wonyine, hari abatari bake tuzi babarimvyi nk'akarorero nk'umuvugizi w'intwaro hagati Pierre Nkurukena asanzwe aririmba, n'abatari bake tumaze kubona Rambode n'umupolisi araririmba. Ku ruhande rwa Rambode n'umupolisi ku ruhande rwa muri PAF araje. So mugabo mukombozi niwe yavuzwe cyane. Mbega wewe n'abandi baririmbyi abarimvyi bagenza bavyakiriye gute amaze kubona ko kandi watwaye kandidatire ndetse wemerewe bakubwiye gute? Bose kweri bararyohewe. Mvuga bose ko benshi bavuga ati azodufasha, benshi baranezerewe cyane no gushika ubu baraca ntera amashugwa akavuga ati bana ifoko dusapotinga, ifoko tuba turi kumwe na wewe ku cyumviro cyawe ni cyiza. Kandi ikindi nacyo n'ubu nyine hariho n'abandi batanguye narose n'amakuru bariko baragugwa, ariko tuzoyakonfirma hageze amatora kuko bakuguze tuza kuyakorera amahera yawe kandi kumugaragara amahera yabo tuzobabona bazoseruka. Kubera ko hari bamwe nka politicien bafata yuko bagwanira n'ibibanza mu migambwe yabo, bafata yuko mengo y'umpeti mukombozi gufata ahubwo nuko bavuga yuko naje gusanzaza amajwi yabo. Bari bafite ukuntu bipanze ngo mwagiye kudusanzariza amajwi. Sasa ubu bariko bakreya abantu bari mu dusangiye umwuga nyene bazoza nk'abaje kompoza berekane yuko babafasha uyu mukombozi afite ibibazo ibintu. Urabona abantu urabagwanira ariko bakakugwanya. Je sinzi biracyagoye, niyo mpamvu ari igihe umuntu ananirwa kugufasha kandi yarafise ubuzi bwo gufasha bivanye n'ukuntu wewe muri wari mu ingaruka. Nka kujya intare ukazusanga yafashe n'umutego ari umutego bakunda gufasha ishize mu mutwe nk'ikurikiye ibiryo usanga izosi ariko uvuga uti ngenda yirokore, ariko nkavuga uti ndayirokore ikihera kuri jewe. Ariko umuntu aguheba nyine ugafana ubujuju bwawe kandi yarafise umutima wo gufasha. So ari abantu bafite USP, ariko nawe nyene ndabona yuko peut-être ni kubera amahera, ariko mu mutima barazi yuko mukomboza atakibazo yifitiye no muri monde nyene isanzwe apare yibi byo kwitoza afata yuko nico gihe cyo kwiyeza. Ariko jewe nubwo buzima bwanje kuva kera nari mere yuko hari bake bavuga ati koko mukombozi niyashika mu namashinga amateka kujya twari tumuzaza guma ari wa wundi canke haravuga ati tuzomubura kubera ibitigiri vyinshi by'abasanzeyo so tuzosanga ari abantu basonga bari mu butegetsi azovuga ati hora umuntu atangiye hora nkiri mu muziki azombwira hora hajya
na ubasha zo bafise n'umuziki wonyine ungiye hora biragoye swati nyene nkasa karimi kubera je no fuma hajya ngo bavuga yuko ngo nuniza bavuze wanse ko ndabivugira habona nzoja kubivugira ahandi ariko tugikuru nzovuga kabe gato wumve gato ko kinjira akanyagera igihe kimwe niko kateye umugeri buye karatera umugeri buye ibuye n'iryavaho riri karavuga wabuye we naho utavuye ahuri cyenda ziko kagere kanje gato kinjiye nibaza ko ni kuri kalendere ya Seni nihagera kumimamaza nibaza ko tuzobarondera kugira ngo mutangure kuvuga inkene muzitoza ico musaba nywanyi kuko nibaza ko mutarabire kurigwa n'amategeko turabire kurigwa ewe nturabire kurigwa n'amategeko kugira ngo muvuge ibintu by'amanimero arico musaba nimba ari gutereza nibaza ko ivyo tuzobironkera umwanya hanini twari kumenya icyumviro ndetse n'ivyo n'ukuntu uriko witegura nibaza ko twogushimira akanya mwaduhaye mwakoze cyane sinzi ko ari nico na message utanga kwa kwadukurikirana icyo gusa no babwira nuko barundi aho bari bose kenshi bivanye na histoire abazungu batwandikiye uzi twebwe twigishije kwemera sasa usanga na histoire yiwacu mu hotel atari umurundi iyo histoire wayanditse si umurundi sasa ari histoire badushizemo yuko twavuye mu bikoko mu nguge aho nyene kandi arahandi naho usanga handitse yuko turi shogi Imana sinzi ko Imana yari nguge so batugiye ko twavuye mu nguge kenshi iyo umuntu akwandikiye akwemeza yuko wavuye mu bikoko arakantu k'ubwenge gahinduka kaba nk'igikoko ukuntu kubera ko n'umwigisha naso warashobora kuza kukwigisha ibyo bintu nyene kandi yarakuriye ruguru yarabanye n'inguge zarakuze zirasaza zirafa zidahindutse umuntu ariko akaza akakwigisha kandi n'umuzungu yanditse wenyine amafata urugendo aje kuraba ingugi wacu ariko niwe yatwigishije inguge twebwe twamuhaye indaro aze kuraba ingugi wacu so turafise akabazo ko sa kubera ako kabazo gahari ibikoko byose yageze gufungura biragwana sasa n'abanyafrika benshi hageze amatora baragwana kubera twebwe n'imigambwe yacu yitwa matuyoganiza cyane n'ugiye mu matora ajyayo nko kumengo na hantu ho kurira navuganiza imigambwe mwe wese abagenzo kunguka iki icyazojya niyo mpamvu dusanga tugira ikibazo ugasanga abantu ntibibi imigambwe wowe umva umugambwe ngo bawivye bibi gihugu ukimvira none kumengo baracyuritse iki gihugu nicyo bari kurwanira cyakora n'umugambwe wa mu gihugu ariko so ni icyo saba gusa nuko abarundi tugerageze kameme tugerageze dufate ko ari ibintu ntugwanire gutwara ahubwo tugwanire gukora byatumye dutwara niyo nshingano uko nibyo bizoguha agaciro ariko kugwanira gutwara nta gaciro bizoguha weme n'umuntu afa none we nibona kuzotumara nimba wewe nimba kugira ngo ushike hajya washitseho kubera wishe umuntu sigura yuko wamaze kubona yuko urufunguzo rukwinjiza wewe mu ntsinzi nukwica sigura yuko USP yawe watanguranye na izo guherekeza gushika hariho ibintu bya ikindi nacyo no kebura cyane abarundi abanyagihugu je bambonye kweri benshi mwavuga yuko hafi nka 30% abo duhuye kweri bansaba amahera kweri hani bansaba amahera none depite none kuzo kwitoza none buraduha uguti guys none jewe nimba nzoshikanwa hajyana n'igiturire naguhaye bisigura yuko nzoba namaze kwemerera n'imbere y'Imana yuko giturire bitanga intsinzi sinzokigwanya kubera icyo chance shikanye naho nzokigwanya imbere y'abantu ntagihaye we narakiguhaye inshinza ngamvuga iti giturire n'ikibuzo yaje umuntu yani ndamuzi yani mu cyangwa uyu nyine so nibaza yuko turakwiye kugira nuze esprit patriotique hanyuma umuntu ukaba uri kuramwifuriza ukuntu azoronka inzoga nyinshi biciye mu fuko wiwe ariko yashaka umuheduke iki kandi ibi navyo kaza bituma ntangura gutahura igituma abadepite badakunda kubona n'abanyagihugu babatoye kubera ko umunyagihugu amubonye mbonamo amahero ndutuma abantu babisuma ndutuma abantu batinya kutwegera kandi aribo bari kuronka inyishu ibibazo byacu so nibaza yuko turakeneye esprit patriotique n'inyigisho nyinshi kugira ngo iko kintu ikindi nacyo nokeburanye nabi abadepite cyangwa abagiye kuba barongozi ahigenoronka n'umwanya wo kuvuga ibi nuko tugerageze kuvavanwa na systeme twakuriyemo mu miryango
imiryango yacu twakuriye mu miryango ituma umuntu abona yuko abaye umurongozi ategereza kubaho neza kurusha abanyagihugu, ategereza kurya agasigaza, kubera ko twakuriye mu miryango batetse inyama papa niwe barurira nyinshi. Urabona bisigura yuko kumbura umukuru w'imiryango uri prioritaire ni ukwiye kurya inyama nyinshi. Twakuriye mu miryango papa niwe baha ibiryo byinshi agasigaza, akaba ari we asigaza. C'est-à-dire abana cyo ducika injyajya tugwanira kujya gukura amasahani kuri table, si kubera kubaha ahubwo ari kubera kuraba yuko ari cyasigaye twuzurize munda. Sasa igihe esprit twitwaye no mu ntwaro hamwe yino uvuga uti je maze kuba mfise intwaro nje nkwiye. Sasa ntaho tuzodushikana. Ikindi nacyo Imana bahezagiye cyane abarundi, kandi nizeye ko bagiye kugira umucyo, bagiye kumenya yuko Burundi ari ishami twicayeko. Sadi turi kasi dugasigiti ni tugwa hasi. Yes. Yeah. Yes, tubashimire. Murakoze cyane namwe.